ukwitwa hoho nari mu bicwa ku rutonde nari umuntu wa kabiri cyangwa gatatu mwijoro nk'igihe ca saa saba niho naronka telefone mpamagawe n'umupfasoni wa Melchior Ndadaye Laurence Ndadaye ambwira ati muri fate twatewe niho rero nafata ingingo yo kuraba ingene no simbira mu Kamenge ngahugira mu Kamenge hari rero ivyo abantu bagiye bavuga ngo nagiye nambaye nk'umukozi nagiye feshi kapo ngo ngiye gusuma canke ngize gutya sivyo nagiye nambaye costume nari nambaye mu namashikiranganje ico ntari nashitse gusa yari karuvati burya umuntu yishe umupfasoni wanje hari shavuno kugirira no munsi kavuga ati oya ndoribugirira ari jewe ndashobora kurya kavuga ndaramwikirwa kuko barambwiye neza nyine bamwishe wabibwiye neza umupfasoni onyakwigendera sitore ntaryamira kuko bari kumwe abasirikare baraje aho bari kumwe arondera ati mukadi wandonga yani ari hehe waho ni jewe baca bamu mita n'ingota mu mutima igihe nariko ndashika intahe naravuze umusirikare umwe nashimiye cyane kandi aracariho ni General Nkusi General Nkusi niwe yatwara helicopter yatabawe simba nkiriho mba narapfuye kuko ibugendana bari bateguye yuko banyiciraho mbere bagaca basunikira mu binogo bari bimvye bagasurira kwivu mugabo ivy'Imana ikora rero usanga araho bitaniye n'ivyo abantu baba bapanze kuba umukuru w'igihugu muri kiriya giringo yego kiriya gihe hajya haraho menga kuba umukuru w'igihugu nibwo rukiza rwa mbere batazi amabanga baremereye umuntu atwara abandi nimero ya mbere kuba umukuru w'igihugu biroroshe burya rero mwe umeshe makuru muze muribwira abantu beshe navuga amasezerano yarusha burya amasezerano yarusha yavuye kuri jewe ndazogira ntazokwesha ngo yavuye ku wundi yavuye kuri jewe kuko ico gihe nagiye kubwira Nyerere na president Mukapa nti mutunganye iyo nama muzoza n'abasirikare hanyuma cyo mu biganiro bya biganiro bihuza imigambwe yose bihuza n'imihari yagwana nazize ibiganiro buriya rero akacagari habo karyohera kuko bagira bati impera n'imperuka ni wazogakuramo inyungu mugabo ugiye kurondera inyungu akacagari kuri henda kuko kenshi bikugarukako haje kwikirero kudeta iraba jewe ndaraganira na president Buyoya kwitariki 27 haize imisi 2 agize kudeta ntivyari vyoroshe bashaka mugo naramubwiye nti nyakuba president Buyoya wewe twaratuganira kuba kera tuvugana byose iyi niyo nzira watoye yuko kugira ngo bigiye kuzana amahoro mu Burundi ntibirakwerera take shit. I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndaba kuri micro DJ wenyene Juste Gael Cadre from RSA Black Machine Black behind the camera mwita umusaza ndakubwira ko no munsi twatewe iteka kahise gategura kazoza mbega ivyo President Sylvestre Ntibantunganya yabayemwo nikiye kintu vyo kwigisha ugaruka gubu kumbure rufise impano yo kubimboneza mu vya politiki ndababwira ko twatewe iteka nkuko nabibabwiye na President Sylvestre Ntibantunganya ndabaramutsa nyakubahwa President mwaramutse neza nizera ko mumeze neza yego meze neza urana akazuba karako no munsi yego mugabo kandi sakazuba kakaze cyane gose urumva ko no gufuka hapfutse kuri je ni byiza cyane kuba tamuzi President Ntibantunganya ninde Ntibantunganya n'umwana wo mu Burundi yavukiye igishubi mu komine gishubi ushaka umutumba n'umutumba nyamutobo akaba yavutse mu mwaka w'1956 muraburi sinzi ko ndabuheza
nizere ko Imana izongera n'ibindi cyane kuko amen. je nifuza kuba nka mawe niwe yitavye Imana ngira ngo aheza imyaka 5 canke 6 Yego. afite imyaka 94 Wanyu murarama? nanje nifuza kuzoshaka kuri iyo bibaye nkawe noshibira Imana. Iwanyu murarama? Sico kimwe hose kuko data yapfuye afite imyaka 48 kandi atwagwa n'ingwara ndi yatwawe n'izi ngone duta kwa gihugu yatwagwa n'ingwara. Yego. Urumva rero jewe nshitse nkabona ngiye nko ku ruhande rwa mama uko yarambye ndabishimira Imana. Ubuto bwanyu bwari bumeze gute? Mu buto bwanje nari umwana nyene wahajya ruguru mu gihugu yavukiye mu muryango w'abarimyi. Mama yagenda kurima ambetse ndavyibuka cyane gose. Ngibuka kandi ingene ndanguye kwiga ku ishure nize ku ishure y'intango yari yegamiye iparuwasi ya Nyabiraba muri Eklezia Katolika. Ndahavuye nabandanije mu mashure y'abapadiri ko naciye ngenda mu seminari y'Imugera ndahamara imyaka 4. Mvuyeyo mu seminari y'Imugera kuko bavuze bati naho wari watoye ngaha atona umengo nta muhamagaro w'ubusaserodoti ufise uzoja ahandi. Mvuyeho naragiye kwiga ku college Notre Dame y'Igitega, hanyuma naho nyene hari abapadiri no bayirongoye. Hanyuma mvuyeho nkaja kuri university naho nyene nasanze irongoye n'umupadiri yitwa Barakana, muramaze kumwumva. Urumva rero aho naciye mu nzira z'abapadiri nibo bari abarezi banje. Sinzi ko arico byanyunguye mu buzima bwanje bwose. Murabandanyije urugendo ivya politiki mwavyinjiyemo gute? Ivya politike navyinjiyemwo mu mwaka w'igihumbi 1979. Mugabo novuga yuko n'ahandi nkiri muri kaminuza ngahi Bujumbura narakurikira buhoro mugabo kwatwe kanje, ariko aho 19 twari duhunze tuvuye kuri kaminuza ngahi Bujumbura. Hanyuma mu Rwanda ndibuka yuko twari twavuye ngahi Burundi ku itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu turashika rero i Butare ku itariki 2. Ndibuka ko kuri zo tariki z'ukwa gatanu mu 1979 ariho twahura ubwa mbere na Melchior Ndadaye. We yaramaze imyaka 7 aba mu Rwanda nawe nyine yahungiyeho. Hanyuma rero kuva ico gihe twaciye tubandanyana ivya politike kuko yaraje turavugana hamwe n'abandi bari mu muhari witwa Bampere. Hanyuma bumvise ko je mvuga uko mbona ibintu bati turarosa umuntu, baciye bamfata. Hanyuma nanje ndaje muri Bampere yamaze nk'amezi 3-4 kuko inyuma mu kwezi k'umunani mu mwaka w'igihumbi 1979 twaje dushinga umugambwe witwa UBU, umugambwe w'abakozi b'u Burundi. Umugambwe turawubamwo na Melchior Ndadaye, Bantaryamira, Cipriano, ababare bonse Ngendakumana, hari umuntu ariko kwitaba Imana yitwa Liboire Ngendahayo, hari ba Festus, hari bande abantu bose muzi ngaha batari baki babaye mu Rwanda. Haba mugabo 1983 harabaye ukutumvikana kuko tubona ibintu byohinduka mu Burundi muri uwo mugambwe. Ndadaye nanje tugashikira yuko dushobora guhura n'abandi twabona aribo twita mu Gifaransa progressiste nabo bari mu Burundi ngaha mbere n'umugambwe ipona, tuti ahubwo nabo nyene turakwiye kubarondera. Abandi bati aho muri ihenze. Hanyuma mugabo twe tubiravye gutyo tuti nta kundi reka mbere tuje kwarondera i Bujumbura turataha mu 1983. Ntabwo mwari mufise uri umunyapolitiki ukagira ubwoba nta politiki uzogira. Nukuri kose usabwa ari kuri warondera rero ivyo gutuma abantu bagira politiki ukagira ubwoba ndakizogira. Wamenga n'abantu dufise umuhamagaro kujya ko abapadiri babibura ya kera bakaza muri bene burere bw'iwacu mu mashamba yino baje kwigisha mu by'Imana. Nawe uri umunyapolitiki ari kintu wemera uragira uti ndagiye ndagicira imbere. Nihashikira bibi ntaco. Nivyashikira vyiza zoshimira Imana. Niko twe twagira rero. Twaratashe ico gihe rero. Dutashe tumenya imyaka 3 tuganira n'abantu. Twaraganira n'abantu benshi bari mu mugambwe y'Iprona, bari muri za Gerere. Hama mugabo hageze aho tubabwira ngo tugira umugambwe mu 1986
bagira bati ntiharagera. Mbere bamwe bati nta wundi mugambwe ukeneye, umugambwe Iprona urakwiye wonyene. Twe dusha dufata ingingo yo kugira umugambwe Sawanya Frodebu tugirira mu kinyegero mu 1986. Hanyuma haheze imyaka ngitandatu 92 hamaze kwemezwa ibwirizwa nshingiro gishasha ryemeza ko b'imigambwe myinshi, hakaba n'ibwirizwa rigenga imigambwe. Twaciye tuza kwiyandikisha, baratwemerera kuba umugambwe. Batwemereye ku itariki 23 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi 1992. Kuva ico gihe rero turerura ndiko novuga turaja cane ahabona, turagira amanama, turaja no hino gushika naho rero ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu 1993 urumva heza umwaka dushize wa mugambwe. Abanyagihugu hagize ko batora umukuru w'igihugu ko byari bitegekanijwe, baca batora Melchior Ndadaye avuye mu mugambwe Sawanya Frodebu. Jewe yaciye angira umushiranganje wiwe w'imigenderanire n'undi n'amakungu. Mugo nari natowe kandi ngo umushinga amateka mu ntara ya Gitega, ariko ashima yuko noza kuba umushiranganje w'imigenderanire. Ibindi ngira murabizi n'ivyakurikiye. Yego, mu ndiganizo ya demokrasi mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1990 kuduga hari uguteza imbere ivyiyumviro vy'imigambwe myinshi, aho abantu babona ko umugambwe Sawanya Frodebu uje guhindura igihugu mu vyerekeye intwaro. Aho hari ka mwana wa mama n'ibindi bari biteza abarundi ko vyova, ariko ivyakurikiye kabaye akamena mutwe, ndetse ubwicanyi burasasika inganda, abantu barahunga igihugu. Kuri mwebwe iragi rya President Ndadaye n'iriye? Iragi rya President Ndadaye je nabonye ubwa mbere nukwemera yuko ico abene gihugu ubona ko bakeneye, nawe ugira uti kuba umurongozi uheze ukitunganya kugira ngo bafashe kuzogishikira. Ugaheza rero ugacugira n'imbono y'ingene wogenda urondera ico kintu abarundi bipfuza. Ndadaye yari afise imbono, kuko mu mihari yose yagiye iba, mu migambwe yose yagiye iba twahuriyemwo, urabona ko yari umuntu yaje imbere mu vyiyumviro, ariko atashaka kuja imbere gutyo harya bagira ngo n'umukuru w'iki. Nakubwiye nka Bampere ari mu bantu bayishinze, nakubwiye umugambwe ubu wonzi ndazi ko mwabushinze turimo. Mugabo de yashimye guca agenda imbere ngo nije niza kwitwa umunyamabanga mukuru umugambwe ubu. Yagize ati turondera abandi, kuko wabaye umunyamabanga mukuru wa mbere umugambwe ubu no nyakwigendera Venerasi Ndihebura yarapfuye, yaragize avuye mu Rwanda, yarakoze ngaha mu banke Bankobu, hanyuma araja mu kiruhuko c'izabukuru. Inyuma yaritije Imana ngira ngo areze imyaka 3 canke 4. Uwa kabiri yamubaye yari Cyprien Sinzobahambya, nawe nyene yarakoze mu biro kwa President Ndadaye, hanyuma ngo yarakoze muri banki imwe yitwa SBF Mengo, hanyuma nawe yaraje mu zabukuru weracariho yaramubaye. Ariko Ndadaye agashima ati jewe nzokora ibindi abandi baje imbere. Twaraje ngaha tubize Sawanya Frodebu, naho nyene ntiyishira imbere n'ukuri, n'abantu bonyene bamushira imbere. Ica gatatu buriya rero urondera kugira politike, umenya yuko ivyo winjiyemwo ushaka bishobora gushika utakiriho. Ivyo Ndadaye yaravyemera, mugabo akagira ati jewe ivyo nshoboye byose tubibandanye tubikore. Ica kane nukumva kandi ukemera ko ukagendera kumviriza abo mufatanye urugendo, eka mbere no mudasangiye ivyumviro. Ndadaye ico ndashobora kwishingira intahe yaragifise ko jewe ndazi ahantu henshi, haba mu mugambwe ubu, haba muri Frodebu, haba no muri leta, yagiye ambwira ati ntibantunganya Sylvestre ngo twitana noneho ati genda urabe iki niki, akakubwira uko nako kwizigiye atangorana. Iki nabonye nuko kandi atatinya no kugira ati tuvugane nabo tudasangiye ivyumviro. Ngaha ndazi ingene yagerageje kuganira na President Buyoya naho byagoragiye bikanka, mwewe akaguma afise umutima wuguruye. Ndaguha karorero, harigeze mbere igihe kimwe twajanye kwa Buyoya, uya umukuru w'igihugu, hanyuma dushitse kwa Buyoya hari hajya kuri presidence, hajya kuri palais présidentiel. Dushitseyo madame wiwe sindamumeneye akabanga aza kutuzimana,
hanyuma perezida Buyoya abwira abadamu wiwe ati uri Ndadaye bya bidera byo kutizimana cara bimena birameneka uravyumva rero twaravugana ikindi nibuka nikindi gihe twari kwawe yakuko nyene tuko turavugana tuko turayaga hanyuma amatara arazima amatara azimye Ndadaye acabwira Buyoya ati sinarizi yuko nawe iyo amatara azima ubundi turatangara yari umuntu yuguruye yavugana n'abantu kandi muramuriburanira mu masanamu yari umuntu kandi warabonye wa mwaka ku masanamu ingene yari karumviriza akaziki atamba yari umuntu mbere no gukina karate yari afite umengo sentire sitwa intwara mu bya karate urumva yari umuntu nyine ubona yuko afise icyo yumvira ashaka gushikako kandi afise n'ingene agenda yitegura ategura nabo bari kumwe kugira ngo ico kintu azogishikeko. Haravuga ko yakunda no guteramira mu makartier novuga ko yari majoritairement Tutsi cyane haba Ngagara n'ahandi henshi nta ataja je narabaye mu Ngagara kuva mu 1983 na 4 cyo na 5 dutashe twarabanye mu Ngagara hajya muri quartier 6 ndaryamira Cypriano Ndadaye yarase kuturaba twarabaye mu Ngagara muri quartier naho ubone quartier 4 muze ya mbere hanyuma quartier 6 Ndadaye yaraza kuturaba twarabaye mu Ngagara muri quartier 7 hoho niho habereye amatora je yari yomba hanyuma twaratembera hose mu tubari twose ndibuka mbere igihe kimwe twagiye no mu kabari hajya kuri ya Avenue Gare Nord hanyuma haza abantu b'abasirikare bari bavuye mu butumwa mu gihugu cy'u Rwanda ico byari ingwano mu Rwanda hanyuma hari abasoda bava mu Burundi bava muri Kongo bava bagiye gufasha mu kuraba ingene umutekano ukumvikana ko garuka batasha badusanga aho tuko turi ngwera inzoga hari no bavuze yabajeje ati mwenga mugira mu buzotsinda tuzotsinda ubundi ati muzotsinda muciye he mugabo urumva yagendera hose Ndadaye n'ukuri ntawoza kugira ngo yari afise ivyumviro by'ubwoko yari umuntu yuguruye cyane gose yataho yuguruye mbere hari ibintu bitari kuba uko byabaye muri kino gihugu. Amaze gutogwa benshi muri bo atarashingana leta haravugwa hakanuganurwa bijanye na kudeta guhera mu kwezi kwa gatandatu beko kwa kuduganuka mwamwiyumva gute mwebwe? Yego ubwa mbere hoho twarabona ko twari kibazo ko duhinduye ko ubutegetsi bugiye guhinduka kandi inzego zimwe zakuriye mu ntwaro y'umugambwe umwe zimeze kwa kundi ikintu cyane abantu binuba mu twavugana muri Sobanyafrodebu cari gisirikare cyane ahandi abantu binuba cyane bakaboda yuko bitabaremesha bitabahumuriza hari mu butungane muri justice dushitse rero tugatogwa burya harabaye ibintu byinshi icambere nabonye nuko bamaze gushikiriza ibiharuro byavuye mu matora akavuga ko Ndadaye yatsinze na perezida Buyoya yabaye ngo utavyemera kuko ndibuka yuko nyakwigendera yararongoye umugwi ujejwe amatora Sinunguruza Terence je twaraganiriye yari ambassadeur aserukira Burundi i New York nanje ndumushikiranganje bigenderanire twari tugiye mu nama ijya mbere inyuma yaho Ndadaye yaciye yicwa hama turaganira arambwira ati mbega urabizi baraje barambaza ati none vyagenze gute ati Ndadaye yatsinze yarose amajwi aya naye ati ubwo ntayo ngo acamubaza ubwo nta bintu by'abamoko vyagiyemo ubundi yamwishuye ati ndabizi ati ko je naharuye amajwi abarundi batanze ntibandika ko ngo dumuhutu cyangwa umututsi yatoye ati batora uko ico cari cambere ica kabiri amaze gutogwa kandi abanyeshuri bamwe bo kuri kaminuza hagiye Bujumbura baragize bati samatora yabaye habaye rusansuma bw'ubwoko rushigiye ku bwoko rusansuma ethnique mu gifaransa baraje no mwibarabara mbere baragenda no kubuza abanyeshuri bo mu mashure yisumbuye kubandanya ibibazo byabo kuko ari mu bibazo bakaba perturba ndakivuye mu gifaransa muri ibyo bibazo byabo
icya gatatu cabaye rero hoho hari ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1993 Ndadaye amaze indwi zibiri atowe. Harabaye umusoda yadutse hariya mu ikambi ku Musaga, ava hasi hamagara abandi bene wabo ati muze tuze kugwanya iyi uyu muntu yatsinze abatora. Ndavyibuka ico gihe byarazanye ingorane mu gisirikare ku buryo Ndadaye yaciye antuma ati genda uganire n'abasirikare muri etat major. Ingene kintu cofatwa twaraganiriye n'abantu hanyuma turumvikana ingene twogira ukumenyesha amakuru kubivuga mu makuru. Ivyo birahagararira ngaho, ariko hadaheze haheze ukwezi n'igice kudashika ku itariki 3 z'ukwindwi hoho no kumutera baramuteye ajya ku Kirimba. Nuko nyene ubu babikosoye, ugiye ukinjira hajya kuri source du Nil hariho umwango winjira harya ubu hashinguwe President Ndadaye n'abarya abandi bapfiriye kimwe n'abandi bakurikiye inyuma. Urugi rwaho bari barurashe bashaka kuza kuhatera. Hari umuntu ashobora kwishingira intahe yitwa Kapitene Rukindikiza, murabaze kumwumva, yaravuze ingene vyagenze aho hari kuri zo tariki. Hanyuma rero Kandanda mbaye nka babandi ku itariki 21 hoho rero birashika nawe nyene Ndadaye no kwicwa aricwa. Urumva rero yuko amakudeta byari ibintu byagenda bivugwa. Ndibuka mbere yuko n'igihe twari i New York mu nama igira 48 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, hari urukurukuru rwa Bujumbura rutubwira yuko hari abantu bateguye kuzokwica Ndadaye. Hanyuma tugarutse dutashe kandi na Kapitene Rukindikiza yishingiye intahe hariya kuri kibuga c'indege bari bafashe ingingo zo kugira ngo bamukingire uko bitasanzwe, kandi barabikoze Barundi. Mugabo urumva ibyabaye inyuma haheze amezi 3 byo byabaye Kandanda. Ndadaye baramufashe baramwica bamukuye harya muhiriwe yakorera. Igihe umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bamwica biravugwa ko nawe baje kurondera kubagandagura. Ivugwa ko wagiye wishushanije nk'umukozi wo mu nzu, byo bari byo cyane n'abantu bahuguza. N'abantu bahuguza mugabo kukwicwa hoho nari mu bicwa. Ku rutonde nari umuntu wa kabiri cyangwa gatatu. Ndibuka mbere ico gihe kuko twaje inama shikiranganje dutevye, jewe naciye ntayimuhira twari dufite ibintu tureko turategura. Hanyuma mwijoro nk'igihe ca saa 7 niho naronka telefone mpamagawe n'umufasoni wa Melchior Ndadaye, Laurence Ndadaye, ambwira ati muri fate twatewe. Inyuma nanje ndaheza ndavugana n'abandi bantu twadusangiye amabanga mu bushikiranganje, Ntaryamira, Nyangoma, Jean Marie Ngendahayo n'abandi. Harimwo n'uwararongoye iperereza yitwa Richard Kumwami, we twabana hamwe muri quartier 7. Inyuma tuza turondera amakuru donyina ndasubira ndahamagara Madame Laurence Ndadaye, je ndipfuza kuvugana n'ingene icubahiro President. Ati ntibishoboka, ati mugabo ushaka amakuru arambwira telefone no telefone nako. Ndayitelefonye ko hitavye umushikiranganje ajejwe ukwivuna abansi yitwa Ntakije. Niho yambwira ati mushikiranganje wewe nawe uriyahura wewe uri ku rutonde rw'abantu babiri canke batatu ba mbere tizwa kwicwa, none uracari ngaho muhira. Niho rero nafata ingingo yo kuraba ingene no simbira mu Kamenge ngahugira mu Kamenge. Hari rero ivyo abantu bagiye bavuga ngo nagiye nambaye nk'umukozi, nagiye feshi kapo ngo ngiye gusuma canke ngize gutya, sivyo. Nagiye nambaye costume, nari nambaye mu namashikiranganje, ico ntari nashitseho gusa yari karuvati. Hanyuma ndagenda aho hantu nari mpungiye, ndahamara iminsi sinobabwira byose, gira tuba dusanga tugumye ngaha. Ndahamara iminsi, inyuma
haragira naho dushobora rero gusubira kugenda gukora n'abandi bashikiranganje mugabo turi muri ambassade y'Ubufaransa. Haravutwe ikintu cy'uko hoba harahamagawe imice ibiri muri eta major nyuma y'urupfu rwa Ndadaye. Bamwe babika ukwabo bababwira ivyabo, abandi bababwira ivyabo. Mu nyuma bamwe batwara muri ambassade y'Ubufaransa, abandi baja kuserukira Vatikano mu Burundi. Mbega ko mwese mwari abarundi bamwe ngo ntiyabaye intango yo kugira ngo bashobore kubagabo. Iyo kuri jewe isa n'inkuru nshasha kuko jewe urumva bamaze kumva yuko hari yo kudeta iri kiraba je narahuye mu Kamenge, sinashobora kugira amatelefone mvugana n'abandi bantu. Mugabo haheze iminsi ine ngira ngo ndabanibuka neza, narafashe ibitelefone byari byaje bikiri bishasha bya Telecel zabaye ziza mwizi ngendanwa dufise. Hanyuma ngerageza kuza ndahamagara hirya no hino, ndahamagara waraserukira ambasade y'Amerika ico gihe, mugabo yari ambasade yari umushaje d'affaires yarajejwe ubundi kazi ka misi yose centre culturel y'Abanyamerika gahe Bujumbura. Wenda ashaka kumva yuko yashobora kunyakira mbe mu Kamenge nari negeje ahandi kuko ubwoba bwari bukihari bwo bantu bakudeta atica kukwakira tifsudi mushitsi uwo mushitsi yari president w'Iyoyo. Hanyuma ndahamagara ambasade y'Ubufaransa, we baratumvikana aragira ati ndaza tumutane ngene tuza kugenda. Araza arankora mu Kamenge, amaze kunshikana kuri ambasade nagasanga rero hari abandi bantu bahungiyeyo. Muri abo bari bahungiye muri ambasade y'Abafaransa bari abahutu n'abatutsi bavanze, hari abasirikare, hariyo abanyapolitike, abamwe bo hejuru mu bushikiranganje, abandi bo n'amashinga bateka. Ariko hari n'abandi bagiye barahungira ahandi. That's ko bahungiye muri ambasade y'Abanyamerika. Ndakubwiye ko muri ambasade y'Abanyamerika urabona ko yari yahungiye, yagiye guhungirayo amaze kumva yuko kudeta yapfuye. Yagiye hakiri kare, yagiye ahungiye yumvise ko kudeta yapfuye. Ubwo ndazi ko kandi naho nyenda yeyo ntabwo zizina. Hari abandi bahungiye muri ambasade y'Ububirigi nabo nyene. Hari n'abandi koko ndabizi bahungiye muri ambasade, bahungiye hajya muri Nonciature. Hanyuma rero ibintu biragenda bitera imbere, bamwe mwese baje babaza bavayo. Je ndukuri ko muri ambasade y'Abafaransa twamaze igihe kitari gito gushika aho twumvikana ngire tutangura gusubiza mu kazi inzego z'igihugu ngo zishure ku bibazo abene igihugu bari bafise muri ico gihe natwe cyane umutekano wari ubangamiwe cyane gose. Swe twogere tututo no condoléances kubona mwana tupuze umutambukanyi wawe. Yego ahubwo sida nakivuze murakoze cyane. Jiba muhira umutambukanyi wanje namushije muhira n'abana tufite abana batatu, abakobwa babiri, wa mbere afite imyaka 4, wa kabiri 3. Hanyuma akaba n'umuhungu we yari afise amezi 4 n'igice ca 5. Neza na neza yari afise amezi 5, amezi 5 n'imisi 22. Hanyuma rero jewe ndashize muhira nzi ko atangorane kuri bo ko atavya politike bari. Aho nahungiye ca gihe uwo ambasade w'Ubufaransa babwiye yaza kuntora, ashikanye kwibarabara rya kaburimbi avanye hagipfa mu gisagara epfo muri quartier Kamenge. Ashite kuri kaburimbi twarabonye abasoda abambere buje. Kitagira ubwo abambere ababeruje turava imbere mukuri ntawadukozeko. Sinzi ko hari idarapo ry'Abafaransa ryari cyatuma batatwinuba amaturagenda aranambaza muri ico gihe nacikaye ngaho ati mbega muhira amakuru yo nayaye. Rero ndabwira ati ndibaza ko ari byiza ari intumira. Ashikanye kuri ambasade shitse abantu bose kaza bambwira minisitiri bantunganya condoléances, abandi minisitiri bantunganya condoléances. Je ndababwira bose mubya condoléances ndavuze je nyene ntirika twese twabuze Ndadaye wa twese.
mugabo nkabona bose barabuze iyo bava niyo baja harabura ushaka kuvugisha. Jewe ejo wundi ndaratanze ikiganiro mbere se ejo wundi ejo kutariki 31 ukwezi kwa gatatu rero niho wabwira kare mukanya uti wararose byo tavugiyeyo. Yego. Niho natanga ico kiganiro novuga ndi cintahe ushinga intahe. Navuze ndi burya basoda barafise ico badusombeje. Gwico gihe uwarinze akaza kumbwira ngiye mu gutwi yari umusoda yarafise grade ya lieutenant colonel yitwa Kodyo Lazaro. Araza mu gutwi burya kubwira ngo condoléance bati umupfaso baramwishe. Ndamubaza nti ivy'abana navyo tuzi kiretse kakandi karetse kuvyuka kari kumwe hariya mu cumba namukanda ryamira mukanya ndagiye mukara. Jewe rero namenye ko umupfaso ni urumva muri ubwo buryo namenye ko umupfaso ni wanje yapfuye muri iyo minsi ine yose namaze none nahongiye. Kandi naho nahongiye bari babitse ko yapfuye. Mugabo baragira bati tukayemubwira ko yapfuye arashobora kuwahamuka kandi tubona yuko aza gukenderwa azokiza ku kindi gihugu kugira ngo afashe ubuze mu buryo. Nuko jero ndo nabimenye ubu kino gihe jinda namanda bigiye cyose ndagira ati burya umuntu yishe ufaso ni wanje hari shavuno kugira no munsi kavuga ati oya ndori mugirira ari jewe bashaka kuki ari wowe mushikana kuki kavuga ndarabyikirwa ko barambye neza nyine bamwishe wabibwiye neza umufaso ni onyakwigendera sitore na byamira kuko bari kumwe abasirikare baraje aho bari kumwe arondera ati mukandi bandonga yani ari hehe waho ni jewe baca bamu mita n'ingota mu mutima cara ico yoba yaravuze yoba yabyese Rwanda yabwiye kurandirira abana uko nawe yapfuye azindi kunani yapfuye abo nuko byageze rero ku munsi wo kumufubana iteka byarabonetse ku ntatemwa yiwe aho mwashoboye gushikiriza amajambo akomeye muti Zebiya wanje ugiye atawe ututse. Iryo rivuga gutukana ico gihe ryasigura iki? Ryasigura yuko burya mu Barundi turakunda kwicwa no kwicisha amajambo. Hari Abarundi bakunda kuvuga amajambo atari bavuga vyinshi. Nawe rero umufasoni wanje Zebiya uko twe tubanye ajambo ribi na ritoni arika bamubyo washaka mbere umunsi wa meeting ya nyuma yasonye Frodebu ngiye twari mu mahiganwa amatora twebwe twari twavuye ngaha nabandadaye turaduga kugira kwiyamamaza aha muri Bujumbura rira mu kumyamwe yo Bujumbura rira je namuzize muhira akuriye n'abandi kaneza akuriye haba namubwira nti wewe ntuzikombi mugo tugiye kuri stade tumusanga kuri stade akuriye dusuye muhira yaciye avyara kuko urabona hari itariki 30 z'ukatanu niho yavyara umuhungu ku itariki ya mbere naho niho haba amatora. Urumva rero yagira ati bega none bashaka jewe sinje kuraba ivyo bintu bihambaye uyu mugabo wanje ndabagize bari hanyuma umunsi wo gutora ku itariki ya mbere naho yaramaze kuva mu bitaro urabona yaje ku itariki 30 yaciye atudutanye ndibuka ko yagiye gutora yitwaje agahi agenda yikungoniye yitwaje agakoni ko ntiyari bwabe bwasuye kuronka imuzanye mugaye kagira ati uyu munsi gutora kuja kunjana nagiye gutora. Urumva rero yuko hari ibintu byuko umuntu yumva ati iki kirigo gikomeye mu buzima bw'Uburundi diconjana nanje ndakigiye
inyuma ya President Melchior harabaye urupfu rwa President Ntaryamira. Abo bose n'abantu mwari mumaze imyaka myinshi mufatanya urugendo. Ico gihe umugambwe warasubira ahungabana. Mbega urupfu rwa Ntaryamira mwagagiriye gute? Urubanza rwa President Ntaryamira habuze kugira rucike. Bibaza ko ari kubera iki rutaracika? Ntaryamira n'umugenzi cyane gose. No muri wa bwa ya ntaye nakubwira nashinze hirya ye Dr. Kimitatumye kwa gatatu narakigarutse. Dada yari umugenzi cyane tukahurira cyane bya politiki. Cyprien yari umugenzi cyane tugarera cyane mu by'ubuzima. I Rwanda twarabaye Ntaryamira mu nzimwe dutashe ngaha twarabanye hamwe nakubwira muri quartier kata. Yari umugenzi cyane gose. Muri leta yari umushikiranganje ajejwe uburimbi n'ubworozi. Jera ni namushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi mu gufashanya. Hanyuma rero aho Dadaye yici akicanwa nabo musubiriye kuko ubundi uko biri yose ibintu byabitegura umukuru w'igihugu atakiboneka uca musubirira imbere yuko batugunganye amatora umukuru w'inama nshingamateka. Uwo nawe yari Karebwami Ponsiane yari yishwe. Icegera ciwe yari Jules Mbatsubute inama nshingamateka nawe nyene yari yishwe. Hanyuma twashobora kuronka buno nyene uca musubirira Dadaye kurindira ko ategura amatora. Uca bigira rero byagirwa na leta yose iri hamwe. Hanyuma ko hari nakaguma kenshi mu gihugu ntibyoroshe kuko hari abantu bagira bati tubuze bamwe kugira ngo akajagari kabe kenshi. Twebwe rero muganga Sabanya Frodebu twari ucige no hino dusanga tuti reka turabe uwo tubona yotera ingorane nke siko batagorane yotera mu bantu batugwanya yoba Ntaryamira Cyprien tumushira imbere. Hanyuma inama nshingamateka nari ndongoye kuko cyo nagarutse mu nama nshingamateka nari ndongoye iramutora umukuru w'igihugu araheza arahira ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mu 1994. Hanyuma rero yari yafashe ingingo y'uko ikibazo cy'u Burundi kimenyekana hirya no hino no muri karere. Cyo gituma yari yitavye irya nama yari yatumwe ko mu gihugu ca Tanzania i Dar es Salaam arayitaba. Agiyeyo baravuga ivyerekeye u Rwanda ko nako nyine urazi ko gwari mu magume akomeye cyane yahavuye mbere ashika no kuyomya bwoko byatwaye abatutsi mu Rwanda. Hanyuma rero igihe inama yari iheze hari ikibazo bibajije none ko avuze n'u Burundi akavuga neza bakavuga ko bagiye kudufasha iyi nkuru nziza ari twitwara n'ingoga. Indege bari bafise rero yanyaruka Cypriano Ntaryamira ati reka mbaze umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko atashobora kuntora mu ndege yiwe abimushikanye i Kigali ice nanjye nshikanye ku Burundi. Amwemereye uko bambwiye. Hari n'umushikiranganje aje kumenyesha amakuru yitwa Siriak Simbizi ati naje sinogenda tutari kumwe president ati kuko amakuru aza gushikirizwa ni je mfise amakasete yayo bayampara ati. Hanyuma mugabe byashitse ya ndege bagiyemo ishitse muri Kigali barayirashe. Cyprien Ntaryamira muri ndege. Rero aho jewe nagiye kugira ibyo nkora nige twari tugiye kumwakira kutegerera kuri aeroport kuri aeroport turarindira umwanya utari muto. Hanyuma inyuma niho naronka telefone w'i Kigali waraserukiye Burundi mu Rwanda yitwa Severin Fatire arambwira ati aje gupfa indege yari mu bayirashe. Abimbiye gutyo ndamubaza none nka Kigali ho imeze gute ko Rwanda twari mu Rwanda ati nta kindi kivuga atari amasasu.
rero icyo gihe turi ku kigo cy'indege mpamagara umusirikare yari umenga umuserija yandabije umutekano babwira ati fate abantu bose babwire yuko turi mu bintu bigoye bateza kuba ari alerte. Hanyuma inyuma ndondera bamwe bo twakorana ikirangaje wa mbere ubushakashatsi hagati mu gihugu ubucika iperereza baserukira umugabo w'abanyafodebu n'abandi bahamagara nti muce musanga ku kirimba aho naba baje ndabwira nti nabaze kuvyumva perezida Ntaryamira yapfuye ubu rero tuzofata ibintu bimwe kugira ngo tuvuge ntihagire ingaruka mbi zindi zisumba zituriko ubuzani no nababwira ingene tuteza gufata amajambo zo gukoresha tuvuga yuko yatwawe bisanganye. Hanyuma inyuma turategura itangazo zo gushikiriza tuca tugenda ku radio kushikiriza turi kumwe n'umushikiranganje wa Domengo turi kumwe kandi n'abaserukira igisirikare turi kumwe kandi n'abaserukira Nation Ziniga. Inyuma turagenda kureta amajoro ndababwira nti ngiye kuvugana n'abura amatari bose kuko urabona abasirikare bari bafise uwo mutuma tumanako narabwiye n'abakozi n'abaguverineri kabose ndababwira nti yapfuye Perezida Ntaryamira kandi ukunza kubisigura nuko ari sanganye udashaka kusigura uko ambire aze kuvugira handi ubwo ntayitso bivuge umukiranganje. Hanyuma chef d'état major général nawe aravugana n'abatwara amarejo militaire bose atuka uko niko rero twahejeje tugatuma tworosha buhoro buhoro ingaruka mbi zari gushobora gukurikira ubwo rupfu rwa Perezida Cyprien Ntaryamira. Muri ivyo vyavuzwe hirya yecu tatudarime kwezi wa gatatu nyakubahwa Sibomana Adrien nawe nyene yaratanze intahe mbere ndanabaza n'ikibazo ntiharabambwiye yuko bari muri Afrika y'Epfo ntibakubwira yuko i Burundi bavuga yuko ibintu byacitse amazi Perezida Ntaryamira bamwishe yapfuye batarabagize bati mu Burundi karabaye karaza ko ibintu birengeye ubwenge. Abamusha bisho ngo yabwiye ati bizova uko umukuru w'indamashinga batakazogifatamo. Urumva rero uko ndavyifashemwo byaratumye bihohosha bibusa cyo kwita ingaruka mbi biri bashingira igihe kandi nere cyo ndarabavuze n'umuntu bavuga yari se wari wose ngenda ku mana ndamwe ubujumbura yabwiye ati irya jambo wavuze byaratumye abantu bagira bati katekana ati n'ahandi bari bagize bati barongeye kandi bacagira bati bari kidadaye none mu bintu byamira tuje bavuze byarabatumye bitonda. Ubundi abimbwiye yari wari guverineri w'Uburundi yitwa Zojibwami Augustin ati abantu bari bashushe imitwe hariya ati bwo rya jambo byaratumye abantu borohera bitwa nabavuga ati buriya bagira politiki boza rapima amajabo avuga kurya turima mu Kirundi ijambo rirakiza nkuko rishobora kuja mu gica kuza turapima rero baje mu tuvuga na cyane uravye ibihe ibyari byo uko twavuze uruvuko Ntaryamira waratumye Uburundi budacabugwa cyane gusumvya uko bwari bumeze icyo gihe. Mu nyuma muri mukuru w'igihugu tunabakeza kw'iryo teka nibaza ko atawundi ritanga atari Imana naho mwaje mu bihe bigoye mukiri bato baramwiteze ko muzo w'umukuru w'igihugu. Oya haravyiyumvamo eka yewe mpejeje ishure y'intango école primaire tujye gutora amashuri tujamwo ishuri ya mbere natoye ni seminari ngo nagira nti burya abantu beza bakomeye mu gihugu n'abapadiri nakubwiye ko nakuriye mu bapadiri. Hanyuma aho bibaziye kwankira ahandi nibajije hari mu gisoda mugabo kubera ivyo igihugu caciyemwo naho nyene biranga ivyo ko umukuru w'igihugu rero vyaje kubera
Imana yo yiteguye ko yabiteguye uko mugabo twebwe twabibonye gusa kubera ingene nagiye mu bya politike n'ingene nabigize koko nk'umurimo niyumvamwo politike je ndava mu maraso nakubwiye ndaguhenda iva mu maraso hanyuma urabona waragereye na dadaye ari je bumva abantu ku radio burya ku radio rero igihe hari hegereje amatora nje ndavuga cyane ku radio mvugira umugambwe s'abanyafrode nje nagenda mu biganiro kuri televiziyo ku radio mvugira umugambwe s'abanyafrode nje nandika ikinyamakuru cy'umugambwe s'abanyafrode bita Aube de la démocratie mu gifaransa nje navyandika ivyo byose hanyuma rero urumva abanyagihugu bari banzi bakagira bati uyo muntu niho rero inyuma y'urumva ko ntaryamira byabaye nka automatique kandi bagira bati ntibantunganya ubu byase bikunze utuza ko mukuru w'igihugu kuba umukuru w'igihugu muri kiriya giringo yego kiriya gihe hajya haraho menga kuba umukuru w'igihugu nibwo rukiza rwa mbere bataza amabanga baremereye umuntu atwara abandi nimero ya mbere kuba umukuru w'igihugu biroroshe oya ntibyoroshe mugabo kandi nakubwiye ntufite ico wemera riba ribanga ndibuka yuko ntaryamira tumutora ngo aje kuba umukuru w'igihugu hari umuntu yatubwiye ati burya ntaryamira yemeye ibanga nk'umusaseredoti kiya gihe rero kumukuru yuko aritanga ko kwitanga kandi uzorabe ababaye kuri w'igihugu kiya gihe cyose abandadaye abandaryamira urabona bo n'ubuzima bwabo bwaragiye jewe urabona ingene byashitse kwari ukwitanga witangira igihugu witangira ivyumvire we nakubwira twagenda dukuriramwo kuva muri za bampere za ubu no muri rero Frodebo ubya ukumukuru w'igihugu rero kuba umukuru w'igihugu udafise yubona neza nico usanga abanyagihugu abakuru w'igihugu baca kubiri je namwira abantu nti burya we muri kumukuru w'igihugu vuga uti ngiye kwitangira abantu kandi uzorabe abakuru b'ibihugu bagiye bameze gutyo niba usanga basiga izina rikomeye cyane mu gihugu uzorabe Mandela uzorabe Nyerere uzorabe Nkrumah uzorabe Banasere n'abandi usanga abakuru b'ibihugu bagira ati tugiye kwitangira igihugu ugiye Dar es Salaam ukagenda muri Afrique du Sud uzosanga ugenda kubwira ngo amatungo akomeye cyane Nyerere yasize canke Mandela yasize mugabo nta muntu muri Tanzania uzosanga avuga nabi Nyerere nta muntu muri Afrika y'Epfo uzosanga avuga nabi Mandela rero hari itunga rikuru aba yasize ni ya ntambwe ikomeye yashikana ko igihugu ciwe nivyo bimugira gukomera hano iwacu rero sinzi ko twabishikiriye n'abarundi n'abandi bazoshobora kubivuga canke n'Imana yo nyene ivyizi ivyo twakoze ko twikoze neza je twikoze nabi mu nyuma namwe mwarabaye mukuri ngo tuhejeje kubivuga mu bihe bitoroshe naho nari muto narumvise ivyo bashikiye bugendana gushika naho mufata ingingo y'ubwitonzi nimwafata ingingo yo gushuhurira ko bajya basirikare ngo barase bajya abanyagihugu mwavyumviriye gute hari intambamye mwabona inyuma yavyo aha naho nyene urumva ungarukanye kuri ibiganiro tumaze nk'iminsi igihe nariko ndashika intahe muri ya breakfast prayer naravuze umusirikare umwe nashimiye cyane kandi aracariho ni General Nkusi General Nkusi niwe yatwara helicopter yatabawe simba ngiriho banarapfuye kuko ibugendana bari bateguye yuko banyiciraho mbere bagaca basunikira mu binogo bari bimvye bagasubira kwivu mugabo ivyo Imana ikora rero usanga araho bitaniye n'ivyo abantu baba bapanze tumaze kubona yuko hatameze neza hariho abasirikare bari bacungira umutekano je nababwiye nti mucungere mugabo ntihagire urusasu na rumwe rusohoka muri mwebwe kandi uravye amasanamu uzobona yuko ari abafise ingoho bazifoye
mugabo nta rusasu rwasohotse. Ariko abantu bari mu kaguma baragerageza gutera ibyo batera, hari ibintu byinshi byavuzwe sizi ko ari byo. Hanyuma mugabo babasoda baraheza barantwara bansubiza ku ndege kuri helicopter. Bamwe bayitwara bari babonye ko ari ngorane, bari bahise yuguruye. Hanyuma ndinjira mu ndege, twinjiye iradekora huguruye. Hanyuma baza kuja gushika hasi, aho tumaze kurenga gatoyi twavuye aho hantu hagoye, hari ahantu baguye indege bayishize, baraheza barugara neza, tubona gusubira i Bujumbura. Aho rero naho nyene nakubwiye uko umuntu yifata niko guheza kukagira ico kuzana ari ciza canke kibi. Iyo mbwira abasoda bari bankingiye bati nimurase, bakarasa, twari kugerayo. Mugabo nabwiye nti ntihagire urasa. Hanyuma Imana ikaba yateguye rero yuko uwo Nkusi ngira ngo ari command ico gihe sinzi, nabo bafatanya gutwara indege, bahije nabo bakavyifatamo neza, bakazo ndege bakayitwara mbere bakashikana n'ungahi Bujumbura. Ndibaza nawo nyene kubabonye ko dushitse Bujumbura, ndibaza ko nawo nyene biruhukije bati umukuru yuko ndatuguye mu minwe. Bisigura ko mwasi kwa marasa seseka. Yego, je mu buzima bwa politike ndamaraso nifuza ko aseseka mu gihugu. Ntibishoboka. Mu byo twagiye tukora byose, ibyo twagiye tugerageza kwirinda. Mugabo urabona ivyashitse, hari ivyashitse bitava kuri wewe. Burya umurimo mukuru w'igihugu urahambaye gose. Hari umurimo wa mbere mukuru w'igihugu no gukingira umutekano w'abene igihugu. Ico kintu kikugoye ntugire ngo biroroha. Nico gituma buri hari yaje ari umukuru w'igihugu, haragize igihe ndaba ibintu ko bimeze. Afate no kubiganiro byari hagati y'umugambwe y'Iprona Frode mu mugabo bikanga ko agira ikintu bishikako. Numvise yuko rero Nyerere yahagaye ivyo biganiro, nawe nyene yaratanguye kubona ati abantu ndabasha gushika, ngiye kubwira abakuru b'igihugu bandumye uko bimeze, nagiye kumuraba. Nanobwira nti burya je ndarabaye yuko ndashobora kugira umutekano w'abanyagihugu, reka dusabe abo muri abakuru muri kano karere barungi inteko mu Burundi ziza guhagararira uwo mutekano. Hanyuma inyuma cyo tugira ibiganiro bihuza bose, bihuza imigambwe yose, bihuza n'imihari imbere igwana, twese hamwe turondere inyishu. Tumaze kuyironka tubone inzira rero izo tuva mu kaga. Burya rero mwe umeshe makuru muze murebwira abantu benshi aravuga amasezerano yarusha. Burya amasezerano yarusha yavuye kuri jewe, ntatugira ntazokwesha ngo yavuye ku wundi, yavuye kuri jewe. Kuko ico gihe nagiye kubwira Nyerere na President Mukapa nti mutunganye iyo nama, muzoza n'abasirikare, hanyuma tuje mu biganiro. Bya biganiro bihuza imigambwe yose, bihuza n'imihari yagwana. Kandi no kubwira yuko n'imbere yaho 95 je nari nagiye mu Butaliyano ahantu bita San Egidio, turahura na Cardinal, undi Cardinal Matteo niwe yararongo, yari akurikiranije cyane by'u Burundi. Namubwira nti gende murabe ingene mwofasha mu Burundi hazoba ibiganiro nka kurya mwabigize muri Mozambique, birashoka no mu Burundi. Nazize ibiganiro buriya rero, nazize ibiganiro nukuvuga yuko uzi inteko ndobisigura kuri ubu ntabisigura neza ingene bamwe baciye aja hejuru bati ibintu ntibanongeye kuzana abikuye hehe, kuko umengo akajagari habo karyohera, kuko bagira bati impera n'imperuka ni wazogakuramo inyungu. Mugabo ugiye kurondera inyungu akajagari kuri henda, kuko kenshi bikugarukako. Ça se retourne contre vous. Kiya gihe haravuga ko umushikiranganje wa mbere aho yaja mutavuga rumwe, akabazo naka mbega vyo vyava kuki nti yo batatahura imigambi y'umukuru w'igihugu w'ico gihe canke intumbero ya igihugu cyariko kiraje. Je nibaza yuko byari kubera systeme abantu bagiye bakuriramwo, bakibaza bati iyo systeme twakuriyemwo tugakoreramwo niyo yonyene ifise imbono ku Burundi, abandi nta mbono bafise. Nico gituma je nibaza nuko umushikiranganje wa mbere w'ico gihe yabona yuko atoreka umukuru w'igihugu
yuko umukuru w'igihugu yogira hapa agenda agafata izindi nzira, nico gituma wamubona agerageza kuguma agenda iyo ngiye hose. Aho mu nama y'Arusha yo ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu yari yaje, kandi ntivyamworoheye kuko ari baza bakuru b'igihugu bamubajije rimwe bikabugora kwishura. Hama arashika naho umukuru w'igihugu umwe amubaza ati mbega none umukuru w'igihugu w'u Burundi kwa dusavye ko tuzana inteko mu Burundi hama akazubiganira uravyemeye? Atangura guhwihwisha adibiki, mugabo inyuma baramwemeza ati ndavyemeye, ariko ashitse ni Burundi avuga ibindi, acakora n'ibindi imbere. Aho hari ngaho ahandi tuja mu nama iri Breville muri Gabon, ndavyibuka oya hari muri Cameroon. Hanyuma nawe ati ndaje, agashaka kuza aje guhangana n'umukuru w'igihugu. Ivyo sivyo, kandi ndongenda bwe nshimitse umuntu aza kugira ati ndagiye hejuru ngiye guhangana n'umukuru w'igihugu, uri umushikiranganje wiwe wa mbere cyangwa uri umushikiranganje wiwe, ndufise kuza guhangana nawe, ubisa ahubwo kuza kumutera ivyumviro bituma ikibazo mufise gitora inyishu, aho kugira ngo ngiye kwigira ikigange ku mukuru w'igihugu abone yuko tungana n'ibiki. Kahise gategura kazoza, none muri kahise ababigizwe n'ababayiki bona babayiki sinzi. Je ndigaha ndavuga nk'umukuru nk'uwahoza ari umukuru w'igihugu, kandi nkagira nti ndashobora kuvuga ijambo ng'uwahoza ari umukuru w'igihugu rikomeye kandi abantu bakaryumviriza. Abigenjeje gutyo niko bamereye uno munsi, niko byabamereye sindabizi. Mwebwe amakuru muraza amatohoza muze murabwira abarundi. Mwarabaye mumenyesha amakuru ivyaca mu binyamakuru bitandukanye kijya gihe mwavyakira gute? Umumenyesha amakuru n'akazi kiwe no gutohoza inkuru ukayivuga ukwiri, mbere ugatohoza inkuru iyo ubonye ari inkuru ishobora kugira ingaruka mbi no kuyivuga ntuyivuge. Mugabo harabanyesha amakuru ubona yuko koko bagiye mu Gifaransa buvuga ngo corps et âme mu bintu byo guharanira ivya politike, hariho abanyesha amakuru babigiyemo. Nkuko harabanyesha amakuru bazize uwo mwuga wabo nabo nyene bariho barazwi. Ejo mbere tuganira n'umumenyesha amakuru namubwiye nti abanyesha amakuru namwe muzoze muraraba abanyesha amakuru babaye bijunja muri kino gihugu, bakaba kuko abanyesha amakuru ari ku murongo muzoze murabibuka mugira muti ngaka karorero twoshobora kugendera ko natwe. Jewe rero narabona yuko muri kiya gihe haramenyesha amakuru koko bakora bitari byo, kandi muri kano karere kiwacu turabizi hari habigesha amakuru byagiye gutuma ibintu bigwa mu rudubi. Uribuka mu Rwanda radio bita RTLM ivyo yakoze, hano mu Burundi harimenyesha amakuru byashaka kuja muri iyo nzira. Nuko nyene twagenda turagerageza kwamama uko dushoboye. Nkuko nari nabishikirije mwabaye mukuru w'igihugu mu kiringo kigoye, ndetse mu nyuma musa n'utanze imihoho. Inyuma yanyu hari inguvu zihe zibatuma kuva ku burongozi bw'igihugu? Ngo bwari ubwo canke mwahise mu bwitonzi kugira ngo mubogore igihugu? Oya, sinatazi imihoho mugabo mwasa n'uwatanze imihoho. Mbonye ingene ibintu byari byifashe, na cyane mbonye ingene abanyapolitiki atari bake harimo mbere n'uwarahoze urongoye igihugu Major Petero Buyoya hamwe n'abandi banyapolitiki mbere no mu nzego za leta barimo. Nababwiye nti jewe ngiranshinge umugwi washikiranganje mugire muje hamwe mutore ingene ibintu vyogenda, nimwasanga na jewe kugira ngo amahoro abe mu gihugu notanga imihoho nzobikora. Abo bashikiranganje nta raporo bampaye, ntibagijeje igikorwa rero. Ico ni cambere. Ica kabiri harabaye rero inyuma yewe nakubwira vy'Arusha ingendo y'abantu bamwe bari muri leta, harimo n'ushikiranganje wa mbere wabona ko bagiye mu nzira yo kugabanya inguvu z'umukuru w'igihugu, byaribonekeje. Hanyuma mugabo bikabagora ingene botuma umukuru w'igihugu agenda. Harabaye ingorane zishingiye ku bwicanyi bwabaye ibugendana ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu, hanyuma kwindwi 9 na gatandatu. Hanyuma haragira igihe jewe
ngira ndi reka nzi gufatanya n'abandi barundi gusezera no gushingura n'iteka kuko arabambwira bati uriyahuye n'umuryango wanjye mbere arabimbwira no mu bagenzi arabimbwira ngo je daraba ndi none umukuru w'igihugu arashobora gusiba ku bintu bikomeye nk'ibyo hama ndagenda ngiye no hashika bijya byashitse ibugendana nababwiye ariko tugarutse ibujumbura narose amakuru yuko hari inzira ya kudeta abantu bagiyemo hanyuma je fata ingingo yo gusaba wari aserukira igihugu ca Amerika ngaho ibujumbura yuko nogenda kuri ambasade wabo jewe n'umupfasoni wanje ubu turi kumwe Pascal Jaminani hama turagenda kuri ambasade aho kuri ambasade rero haraje kundaba umushikiranganje yarajejwe kwibuna basi Colonel Firmin Sinzoyiheba niwe yambwira ati wewe president bantunganye nukuri uko wiyumvira uko ukora ni byiza atari kurabona yuko hari bimwe udashobora wewe nyene gufata ngo bigende neza ngira ngo ashaka kuvuga igisirikare ati rero nyanda gusabe mbu butegetsi ati uzokwigumira uri mukuru wibera muri ya pare ofisi ya modoka uziki byose arico kimwe ati ubwo mbu butegetsi jewe nsubize ibintu mu buryo ndi ubisubize mu buryo jewe nanje ubwo butegetsi ndaguhanda bwakabuke ni ubutegetsi urazije iyo bwavuye mu masezerano abantu bagize mu biganiro genda ubazabonyene ni jewe se cyo kuguha ubutegetsi ati uravyanse ati bizokurikira bizogenda uko haje kwikirero kudeta iraba inyuma ya kudeta ndababwira ibiganiro jewe ndaraganira na president Buyoya ku itariki 27 haize imisi 2 agize kudeta ntivyari vyoroshe bashaka mugo naramubwiye nti nyakuba president Buyoya wewe twaratuganira kuva kera tuvugana byose iyi niyo nzira watoye yuko kugira ngo bigiye kuzana amahoro mu Burundi ntibirakwerera kunamubwiye atumwubise kudeta heko birakwerera twari turi ko na ambassadeur aserukira igihugu ca Amerika no aserukira igihugu c'ababiri ivyakurikiye turabizi kijya gihe muravye hari ugaruka bwinshi bwakoreshwa aba sanze sheke twarabumva hariho ugaruka muri fode bwitwa abajedebu n'abandi benshi mbega muravye kijya gihe ntiwagiye ubwoba uvuga uti urugwaruka ruzohava rwicwa canke ruhone na burya kijya gihe wasanga abantu benshi bakoresha amarangamutima menshi mbega uyu munsi niki muhanura urwaruka ruri mu migambwe ya politike narijya twimirije amatora y'abashinga amateka hari gihe je namavuga kuvyerekeye imigenzo n'ingendo zimwe zimwe urwaruka muri kiya gihe nka wise basanje cya Sante Fete barakoreshwa nabi hari gihe mpora ndaba rimwe na rimwe bakakubwira bati naka yari yagiye mu by'abasanje sheke waraba ukaraba aho yigeje mu buzima ukahabura bamwe bamusuka muri ivyo ugasanga ntabamunetse ngo ashike ugasanga yononye ubuzima bwiwe aha rero urwaruka mwe muri ngaha mu kirugwaruka no kuhitondera politiki ni nziza mugabo politiki ni nziza iyo bayikora bafite icubiro ciza kandi bakayikora mu nzira nziza ubu tugiye kuja mu matora nagira mu urwaruka rw'u Burundi amatora niki amatora nikiringo abaharanira ubutegetsi bagira bati tuje kubusaba benebwo umunyapolitike akaba umusavyi ubusabwa akaba umwene gihugu abene gihugu iyo bagushimye rero ntiba bakugabiye ico gihugu cabo baba bakikuragije benshi mu bitoza mu Burundi haba ku rwego umukuru w'igihugu haba ku rwego rw'abashinga amateka rw'abakenguza amateka harabibagira iryo jambo iyo abanyagihugu bagutoye
ntibaba kugabiye igihugu, baba bakikuragije. Genda rero uri umukuru w'igihugu, uri umushinga amateka, uri umukenguza amateka, uri umuhanuzi muri komine, uri hehe umenye yuko aho hantu uri umwungere wabo banyagihugu. Nturi umuntu uja kwamiza ngo nikora abanyagihugu ngo ntarose ibisi nkoribi, kuko arabashika muri ivyo bibanza bagaca biyumva bo nyene, bagaca baza kurondera gusa inzira z'uko bovaho amatungo baryamyemo. Abanyagihugu batora ugasanga nabashitse. Mwebwe rugwaruka nugufasha abavyeyi banyu, nugufasha n'abanyapolitike, mukaza mubabwira muti ico twipfuza niki mwodukorera, aho mukaza muramba yuko ico mwipfuza bagikora. Ikindi mukikingira, mubonye abanyapolitike bashaka kubatwara mu nzira mbi mukabahakanira mukanka, mwase muzoba mukurikije ijambo ry'Imana. Tumaze ibisi tuvuga ijambo ry'Imana. Mwase muzoba mukurikije ukunda kino gihugu, muzoba mukurikije namwe no kwikunda mwebwe nyene, kuko iyo umuntu agiye kugutwara mu bitari ivyo usanga kenshi ari we guyeyo. Nakubwiye abajene bagiye muri ivyo, bamwe barapfuye nawe kibavuga, abandi usanga bameze nk'abasazi muri kino gihe, abandi usanga ataco bimariye na gatonya. Rondera rero politike igira icimarira igihugu, igira icimarira mwebwe abajene. Hari abari muri politike bamwe babona umenga uri muri politike, na cyane ugwaruka rumwe rubona umenga uwo mudasanga ivyiyumviro n'umwasi wawe. Mwatubwiye mwe guhera mukiri bato mukitangura kuja mwaya mu movement atandukanye, mwarashira imbere ikiyago hagati ya mwebwe nabo mudasanga ivyiyumviro. Bega iyo ngendo nziza mwashoboye gufata guhera kera, ahora kwigikunda abatayikurikiza mu bahanurike. Erega iyo ngendo itezwa ko ari ingendo ikurizwa hose. Buriya ni amatora yabaye, kuganira birabandanya, muga mukaganira mushingiye ku mategeko. Erega burya abashinga amateka iyo ariko batura amabwirizwa baraganira. Hari n'igihe iyo ari demokarasi nyene imaze kugira umushinge ikomeye, hashika ko abashinga amateka ari umugambwe uyu babona bati iki cipfuzo twifuza gushikako nikizotorohera tudashikiwe n'ababandi uri n'umugambwe, bakagenda kubarondera bakavugana. Muzokumvirize nko muri Leta Zunze za Amerika wamusanga abashinga amateka umugambwe uyu n'uyundi bari ubona umengo barangana, ugasanga arakeneye ijwi rimwe canke abiri kugira ngo ashobore gutoza umugambi afise. Akagenda rero akavugana n'uwo muntu. Kuvugana ni ibintu nkenerwa mu buzima, kuvugana ni nkenerwa, kutavugana ahubwo nibwo bibi. Kuvugana mugabo nimuvugane ugira uti ngiye gutega imitego ntaka, ahubwo ugira uti tugiye kuvugana turondera inyishu ku kibazo iki niki. Mukavuganira mu nzego z'igihugu, mukavuganira mu migambwe, mukavuganira muri ayandi mashirahamwe abarundi n'abarundi kazi bacamwo, mukavuganira muri amashirahamwe y'ugwaruka, mukumva intumbero umwe wese afise. Kuko ivugaye n'umuntu ndiyabura icukurayo, usanga cikunguye aho warugeze wewe. Nahadi ugiye ukiyugara wewe, ukigira akagarama ruganda, ukigira umushobozi wa byose utari Imana, usanga vyinshi biguciye mu maboko kakurengana. Kuvugana rero ni vyiza cyane, je ndabishigikiye, ivyo nakuri muri politike, n'ubu nivyo ngomba mbwira abantu muvugane. Natwe turavugana, ngira cyo bituma bahashize, kuko naho abaserukira leta indwi, naho abaserukira abakozi indwi, naho abaserukira abakoresha indwi bakunda guhurira bakaza baganira ibiraba imigenderanire hagati yo migwi itatu igizwe imigenderanire mu vy'akazi. Kuvuga rero ni vyiza, nico bituma ngaha bahita Conseil Comité National de Dialogue Social. Tumaze n'abasozeye. Yego. Mwaraje guhanura ugwaruka. Nike kintu muhanura abanyepolitike narijya turi mu bihe vy'amatora muri kino gihe? Abanyepolitike abantu bahanura kwama imbere bashira imbere inyungu z'igihugu, inyungu z'abindi gihugu. Wa munyapolitike wenda muri politike wibona wewe ugira uti ngiyeyo nzoveyo narose ibi, ushitse uzo mu bandi urashobora kuvuga itunze
mugo ca gihugu ugasanga ntugitungishije, ugasanga ya mahoro abarundi bakeneye ntibayaronse, ugasanga ryaterambere abarundi bakeneye ntibayironse, ugasanga wa mwumvikano ari wonyene kandi umushinga w'amahoro ntibawuronse. Naho wovayo watuze gute ntugire ngo hari iteka rihamba yukuyeyo umunyapolitiki. Ngo ndiwo umunyapolitiki ugenda ukagira uti ndafise ico ubona abarundi bakeneye uyu munsi, hamukitanga kugira ngo agishikire. Niyo upfuye baguma kwibuka. Cyo gituma mu Burundi tuba twibuka gwa gasore yakoreye inda y'ukwikukira, hanyuma tumaze kwamaze amatora, hakaba amatora avuye mu kwa bemeye nta y'ukwikukira bayirondeye, nta kwezi kwashitse atagandaguwe, ariko tugwa tumwibuka inyuma y'imyaka 60 agandaguwe. Ndadaye kwaruko nawe nabibabwiye, yaragiye imbere adatinya, adatwaye n'amarongo, inyuma atameze ataheze, ameze 3 arenze gatonye aheze aricwa. Ariko tugwa tumwibuka ahandi mu Burundi wacu. Laba ba Mandela amazina yaho ndazokugira yibagirwa, laba banyerere amazina yaho ndazokugira yibagirwa. Mugabo hari abandi babaye bakuru b'ibihugu baramana n'imyaka 70 ubu ukugira ngo ko babaye usanga bigoye. Cyo gituma rero ngaha gukura bicigwa twegwanya politike, tuti mbega politike nziza niyihe, inzira nziza yo kuyitunganya niyihe, inzira zo gukurikira iyo politike ishikana igihugu aho twipfuza niyihe. Muri izo nzira rero twavuze hari cyo wowe nyene wavuze mu kanya gaheze, genda muvugana igihe cyose, ndimutinyane kandi mugire mwubahana. Ntihagire umunyapolitiki yibaza ngo jewe ni je ndi kigangi jeje nyine muri kino gihugu. Oya, umviriza abandi uzone yuko akarusho bikuzanira, na cane cane hari akarusho bizanira igihugu. Ikibazo cya nyuma, turi mu gihe dusanzwe tuzi ko muri mu bashinze umugambwe Sawanya Frodebu, mwatubwiye icatumye mu ushinga. Inyuma yaho President Ndadaye yitavye Imana, umugambwe uramaze gucikamwe imice ibiri. Bega muravye iragi nkuko mwari tubwiye rya Melchior Ndadaye, murabona ko abo yasigiye umugambwe mwese muri tabura cyo kimwe? Urumva harashobora kuza baje mu mugambwe barindiriye ko umugambwe hagira ico bamarirabo, aho uko boza amarira hagira ico bamarira bongera amarira igihugu. Ugiye muri iyo nzira rero, iyo haje ibindi bitandukanye nuko wipfuza, uca wibaza uti reka niyo nkore nje kurondera ahandi nshobora kugenda uko neza binyoroheye. Ariko inzira nyakuri hari bayigumako, bakaguma yihagazeko, hama bagashika. Hari ikintu je mvuga nije nivyo byose Frodebu yakoze muri kino gihugu, nuko demokrasi twigishije imaze kuje mu mitwe y'abantu. Bizogora, biragoye mbere kugira ngo abarundi ubakure ku nzira ya demokrasi. Bizogora yuko abarundi basura kwemera ngo hari ubutegetsi bushaka kuza ukisuka udaciye mu matora. Ayo matora nawo rero akamatora meza. Nico gituma ibihe nk'ibi rero twavuze by'amatora biteze kuba ibihe by'uko abantu biyerekana, abantu babwira abarundi bati ngivyo ndabazaniyeko. Yifuza yuko uwo mugabo Frodebu wavuze woba mu migambwe yoza n'ubu ishikiriza ivyumviro bitomoye, ishaka gushikanako abarundi. Naho ngejeje murakoze. Twashimire cyane nyakubahwa President Ntibantunganya. Nanje ndabashimiye cyane ko mwaduhaye aka kanya ngo tuganirize n'abarundi nabo bandi muzoshikiriza ikiganiro. Yari iteka ridasanzwe. Murakoze cyane, naje niteka ko mwaje kundaha. Twizere ko n'ikindi gihe nitwabahamagara muzospitala. Nimuzotinye. Nuko reka ndabashimire mwese mwayevyo murimo murabana natwe. Gutambura mugaza bese biranagwaza, ariko muwandanya mutwereka rwa rukundo rwanyu. Kuri miko yari byonyereje Justigal, inyuma kamera mwita umusaza, ndababwira nti mukaba ahezagire Uburundi, ahezagire abarundi, ahezagire ugwaruka. Bye bye, cha la vista. Ula ushuru mushuru none.